Ni kiganiro kigiri cha 31 cha Club de la Presse no munsi tuzaganira n'abatumire kuvyerekeye inkinamico iriko irakogwa n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kuvyerekeye itunganywa ry'inama igira 200 y'abakuru b'ibihugu vyishira hamwe COMESA ishamwe COMESA ikaba rigizwe n'ibihugu 19 vy'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'ibihugu vy'amajepfo ya Afrika. Umunyamanga mukuru w'iryo shira hamwe ari we Sindisongwenya akaba yararonkiye ugwete leta y'u Burundi menyesha yuko inama yari kubera ibujumbura mu kwezi kwa gatandatu itakibereye izobera i Lusaka ku cicaro c'iryo shira hamwe ni mu gihugu ca Zambia. Ibujumbura rero leta ya Nkurunziza iti urahumba nyamuna tubandanya twitegurira kwakira iyo nama. Abenshi baribaze gituma iyo ngingo yo kwa ku Burundi itunganywa giyo nama yafashwe vyo babisigura ku Burundi babandanya babukumira kubera ivyo ubutegetsi amabi ubutegetsi bukorera abanyagihugu bukabana bwica amatwi ku mpanuro abana bari baguma babuha. Hari kandi ivyerekeye amashirahamwe atari make amashirahamwe yo kwisi aguma asabira ibihano leta y'u Burundi kuko iguma yica amatwi yica abanyagihugu ihotera abanyagihugu yanka kandi yuko haba ibiganiro nabo bitavuga rumwe kugira umuti w'ikibazo cy'u Burundi ushobore kuboneka. Aho twovuga rero nk'ishiramwe Iraq ni urunani rw'abanyaburaya bakurikiranira hafi ibibera mu bihugu vya Afrika yo hagati byasavye ishiramwe ry'ubumwe bwa buraya ko bwo kongereza ibihano bufashanyije nandi mashiramwe n'ibindi bihugu vyo kwisi kugira batuze intwaro ya Petero Nkurunziza. None ivyo bihano vyoba vyogira ingaruka mbi canke nziza izihe kuri ubwo butegetsi bubandanya bwica amatwi. Ivyo nivyo tuzaganira ko n'abatumire ni babiri nko mubimenyereye. Wa mbere yitwa Joseph Bitamba umesha makuru akongera akaba asanzwe ari n'umuhinga atunganya amareresi. Joseph Bitamba ndakora mu kice. Mwaramutse murakoze kuntumira. Ego mazimisi uri mu gihugu c'u Rwanda aho wagiye kwerekana ireresi uheruwa watunganyije haraheze umwaka yitwa Ishaka canke muri migi Faransa la volonté de vivre. Reka nagenda gusabe gato imbere ko tubandanya dusigure mbega iyo reresi irimwo ibiki ivuga iki ifise insiguri yihe. Iyo reresi ni yerekeye igihugu c'u Rwanda ingene u Rwanda rwabayeho inyuma y'ubwicanyi bwabaye mu 1994 ingene bagize kugira igihugu gisubire kwiyubaka bubake n'abantu habe n'ivyo bita mu Gifaransa reconciliation kumvikana ingene intwari igenda gushika uno munsi rero gushika mu mwaka uheze ko niho nayihejeje. Amasanamu mwayafatiye mu Rwanda nari mfise amasanamu ya kera yo mu ngwano mu 1994 ntamanje ndagaruka mu 2014 bariko baragira imyaka 200 bibuka naho nyene nca ndabandanya gushika ndayiheza rero umwaka uheze. Ego urakoze cyane. Uwundi mutumiro wa kabiri turi kumwe yitwa Hermes Ntibandetse mu mamenyere mikino kiganiro s'ubwa aza akaba arumenyesha makuru wa Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ndakora mu kije Hermes. Murakoze cyane mwaramutse. Wakoze gutwitaba kandi. Murakoze. Ego ndabifurije ikaze namwe mwese muriko muradukurikirana. Rero ntarandiriye leta ya Nkurunziza ibandanya iryumako inama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishira hamwe COMESA ngo itegeza kubera ibujumbura uko bizogenda kose. Aho ni gihe rero umunyamanga mukuru w'iryo shira hamwe rero Sindisongwenya yandikiye ugwete iyo leta y'u Burundi ibamenyesha yuko inama itakibereye ibujumbura abwizobera i Lusaka ku cicaro c'iryo shira hamwe COMESA. Mbega rimese ntibandetse iyo nyifate y'ubutegetsi bw'ibujumbura wiha insiguri yihe ko baronse ugwete rubabwira yuko inama itakiri ibujumbura mbwa babandanya bayitegurira. Murakoze kumpa ijambo nibaza ko subwa mbere kandi nta muntu yotangara n'inyifato ya leta y'u Burundi turavye ibimaze imisi biba kuva muri 2015 mwarabonye ko leta y'u Burundi yagumye yikumira muri vyinshi habaye amanama yo muri Afrika y'ubuseruko East African Community haba amanama menshi ageraba leta yaguma yikumira kenshi cyane gose kubera Nkurunziza kuvuga ko uyu munsi umuntu tangara kubera COMESA bahinduye ingendo avuga ati izobera i Lusaka ku cicaro gikuru ca COMESA birumvikana kubera iki tufate muri iminsi ibimaze imisi biba
turabe urabona harabayenze amatora ibwirizwa shingiro benshi banse bavuga ati ibizova ntavyo tuzi igihe bwirizwa shingiro rije guhonyanga y'amasezerano yarusha ibyabaye ni kuvuga yuko niyo komeza les chefs abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa komeza barabona ko nyine mu Burundi nta mahoro ahari bisigura yuko bavuga ati hako ibere Bujumbura tumererwe nabi reka tuvyihorere tuje muri ko cicaro gikuru ca Zambia kubera ko Burundi ntiburi ariko bwa mbere igihe bavuga yuko izo hari mu kwezi kw'icumi 2017 n'imani bagiye bavuga ko izobera i Bujumbura baraza kuraba yuko bakwije ivyangombwa amahoteli ashobora kwakira abakuru b'ibihugu bona twavuze ko ari ibihugu 19 bikenewe byose imiduga na internet byose baravuga bati byose nta kimwe mu kwije ega byinshi mu nyuma barasubirayo kandi baravuga yuko basanze ivyo bashoboye gutunganya yuko izoshobora kuhabera batangura ko izera mu kwa kane mu nyuma bavuga mu kwa gatandatu uno munsi rero bati inama ntikibereye iwanyu izobera i Lusaka nta kintu cyo bacinyegeje inyuma y'iyo ngingo none ni uwo mutekano muke urangwa mu gihugu cy'u Burundi ture kuhishanya uwo mutekano muke urangwa mu gihugu cy'u Burundi ni utuma n'abantu bakuru b'ibihugu bavuga ati nitubandanye tuvuga ngo tuje Bujumbura uravye nk'inde zabaye za Sekafe jo bundi wabonye ko habaye ikibazo kinini cyane rwose mu Burundi sinzi ko tubizi byabereye nze ya Ingozi byabereye Muhinga byabereye Gitega harabaye ikibazo gikomeye cyane kugira ngo izo nkino zitungayo neza baje gukina hajya mu nze Bujumbura nk'agahato bashaka kugira berekane bomwa ati twaje kugira tuheze ibyo mwadutumiye ko tugire gutya kuvuga ko rero abakuru b'ibihugu bavuga ati tugiye Bujumbura kuri ibi bakaraba n'ikibazo kiri Burundi nigi n'umutekano muke mu Burundi tufate washanze isubiye inyuma gato twavuze vy'ibwirizwa shingiro vyejo bundi barabonye ingere babikora gutya wana ko abantu benshi bafashwe bagafungwa kandi ibwirizwa shingiro byari ikintu abantu bose atsa kwiyumvamo abo bavuze ati les mandataires nuza abacungira amatora bo mu migambwe itavuga ngo na leta barafashwe barafungwa baragabuze kuvuga ko nabo n'imizero y'abarundi kuvuga ko rero n'abanze n'abakuru b'ibihugu bagize komeza umuryango wakomeza barabona ko ibiba i Burundi bitabaha icizere ciza ku mutekano wa karere kutimutweza Joseph Bitamba secrétaire général umunyamabanga mukuru wa komeza Sindiso Ngwenya ati mu gwete yandikiye Bujumbura ababwira igituma iyo nama itakibereye i Burundi sinzi yuko yababwiye neza igituma ko yavuze ati kumvo zitari zitezwe pour des raisons imprévues mu gifaransa iyo nama ntikibereye mu iwanyi Bujumbura ati izobera i Lusaka none kubgawe wibaza ko imvo zoba zarabitumye nizihe zo mvu zitari zitezwe zatumye bayikura i Burundi izo mvo nizihe atavuze je nibaza ko Hermes yavuzemwo byinshi ikibazo gikomeye n'umutekano ikindi kibazo gikomeye n'ingene igihugu gitwawe hariho abantu benshi bahunze hari ibihumbi 500 mu makambi y'impunzi hari opposition yose ntiri Bujumbura ibyo batunganya byose babitunganya kumvo zabo ku neza yabo pana ku neza y'abarundi bose rero biragoye kubwira ibindi bihugu 19 ngo nimuze nta na kimwe muza kuba nayo matora muhejeje iyo referendum muhejeje kugira nkuko yabivuze harabapfuye none ntiyavuze ko harabapfuye hari abapfuye imbere hari abapfuye inyuma hari baracapfa n'ubu abantu birirwa baratwagwa umuntu ntabone iyo bavuye nibaza muri politique internationale ko bayita kugenda kugirirayo komeza no kuvuga yuko bagiye gushigikira ico gihugu rero nibaza yuko ari abakuru ibihugu bitagomba gushigikira ubwo bwicanyi bivuga biti ibintu by'i Burundi bitaratungana urabona n'ama negotiation yarahagaze nibiki Bujumbura aho ntibashaka kumva iby'ama negotiation nko kumenya igihugu ni cabo bonyene hariho nabandi bakunda igihugu batari mu Burundi kandi bahunze kubera umutekano wabo nibaza rero abo bantu abakuru b'ibihugu baravuga ati tugiye muri kijya gihugu no gushigikira ivyo bintu biriko biraba hariho ama enquête ya Cour pénale internationale
hariho ama resolution ya ONU avuga ibyabaye, hariho ama enquête menshi sindize ko yasigura avuga ibyo biri mu Burundi. Abo bakuru b'ibihugu nabo barabisoma, barazi biriko biraba Burundi. Erega burya abarundi ni Burundi nibo bonyene bajya bavuga ngo hari umutekano, nibo bonyene bavyemera, abandi ntibavyemera. Abantu birirwa barahunga, n'ubu hari abahunze referendum bavuye Burundi batinya kubera ubuzima bwabo. Rero nibaza yuko abakuru b'ibihugu bavuga bati ntidushobora kuja gushigikira ibintu nk'ivyo kandi nta mutekano uriho kwiye. Mbega nk'inama nk'iyo iyo ishoye gusiba yashobora yajamwo abakuru b'ibihugu 19 murabona babaherekeza abashikiranganje n'abandi bose, igihugu Burundi bona buzaba buhomvye ikiganiro meze. Burundi n'abarundi bahomvye ibintu bikomeye cyane gose. Yari inama wanashaka igiye kuba kweri Bujumbura kuva mu 2015, yari inama yari komeye musanzwe yobaye ku neza igihugu cy'u Burundi no ku neza abarundi. Kuva yuko bari bageze ibintu bitofa ma reservation bikomakomeye cyane gose ko rabateguje ubwa ati inama izobera i Bujumbura bwaba bwa mbere kandi yakira ibihugu 19 sibike nego nivyo muri Afrika mugabo barabantu bafise iteka bikomakomeye cyane gose. Mu bijanye n'ubutunzi bahomvye ibintu byinshi cyane gose. Mu bijanye n'imigenderanire diplomasi bahomvye ibintu byinshi. Kuva yuko rero Uburundi buguma bwikumira bwigenda bwo nyene aho ko kwerekanye uko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa. Donc kuvuga ko babandi zangenzi zovuga ati twarabonye abakuru bacu abakuru b'ibihugu byacu twagiye Burundi twasama amahoro meze neza nkuko bayavuga nata amahoro ahari. Twasanze Burundi hameze ari nyabagendo bakagenda bakarabira iyo misi ngahe simike bari kubara Burundi. Uretse ko abo bakuru b'ibihugu baja mu nama hari abo bajanye bari kuraba bagatembera bakaraba Burundi ngene bwifashe ingene umeze bakati twasanze Burundi rero n'igihugu nyabagendwa abo twazi Burundi mu bihugu bitandukanye muzogende i Burundi amahoro ni meza mugabo kubera iki ajya amahoro tabwo atahari nikuba ni uruhombo rukomeye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi. Kuvuga iki mu butunzi igihombo bikomeye, mu bijanye n'imigenderanire diplomasi ni ibintu bikomeye uruhombo rukomeye ku gihugu cy'u Burundi. Yego bitamba urabona haramaze imisi bavuga cyane bajya bari Burundi iyo bateguye imyerekano bavuga yuko ababagwanya ngo arabakoroni ngo ishami ry'umwe bwa Buraya oni yuko Afrika ishami ry'umwe bwa Afrika rishigikiye Burundi, ariko uburebere biragaragara yuko ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko Burundi burimwo na Afrika y'ubumanuko ari byo byafashe iyo ngingo yuko bidashigikira ubutegetsi bw'Ubujumbura. Ubwo yamvugo yo kuvuga yuko abanyafrika bashigikirana ngira ntizosubira kuvuga bashikana amafuti no mu byiza bashikiranira haba harimo umwe canke babiri bari bafise ijambo rikomeye bashigikira uwo muntu. Mugu no munsi nta numwe yamushigikiye ko nta numwe ntaho ndasoma jewe ntaho ndabona yuko hari uwavuze ati jewe nogenda iba iyo nama nogenda. No kuvuga ko bose baba bavuze, ariko igikuru si kuvuga yuko iyo nama yavuyeho. Igikuru ningene Uburundi butwawe no munsi. Uburundi ntibutwawe ukuntu bushimisha mu makungu, nico vyerekana gikuru niwe mutekano yavuze Hermes. Utari mu mutekano abanyagihugu bawe batari mu mutekano none ubutwari iki? Hariho uwo nta gihugu na kimwe kiba gifise abantu ibihumbi majana bashika ibihumbi majana 5 bahunze wovuga ngo ndi mu mutekano, ntibishoboka. Nindavyemera HCR ni irikiragaburira abo bantu none uwo muzungu yaje kwirukana umuntu w'ibwambara ngo ninde? Abakoroni bagiye mu 60 tumaze imyaka 50 dutwagwa n'abarundi. Ibyabaye byose mu Burundi ni twebwe nyene byerekeye uwo mukoroni ivyo yakoze yarabikoze muri colonisation, ariko none kuva giye twakoze iki kugira tubane neza. Mu 2015 umuzungu mwabonye ari muri manifestation canke ya vioye constitution y'u Burundi n'uyuwe uretse n'ivyo uravye uno munsi ngene abarundi babayeho. Turavuga ibi vy'amatora vy'amabwizo shingiro amatora zoza, uravye amafaranga abarundi bariko batozwa amasaha muri iyi minsi ngo tere intererano y'ibwizo shingiro intererano sibwa ukore twasubiyemo babicishije
mu yindi muntu mbere yindi kubera uko twase mu bukoroni gusumbya ubukoroni twabayemo n'abazungu twe bwabeho twese reka turangize Philippe Nzobanariba umuvugizi wa leta y'u Burundi ati igihe COMESA iyo twaka iyo nama nizo bihombye kuko amafaranga twe turakoresha na yayo COMESA yavuze ko inama itazobera mugabo abandanya akoresha amafaranga none bibaza ko ari kubera iki abana yabitegura bo babatanga amafaranga y'imiduga amahoteli niki naho bitegura ni yanze ya migenderanire yabo ayo mafaranga yabahaye ko ntabari afise Burundi nta mafaranga arahari yego COMESA yabahaye amafaranga bitegure mugabo umwiteguro yabo yabawonye ko naho bokwitegura bidahagije kugira ngo abanza abakuru b'ibihugu baje muri ico gihugu kubera ko bamutekana nsubirako kuva yuko rero naho amafaranga bayakoresha umunsi bazobareka ko si ubwa mbere urabuze no muri East African Community muze akarere ka Afrika ubuseruko Uburundi bufite amadeni menshi umva COMESA nivuga ngo turemeye ngo tuze abantu bacu icyuwo gutyo nibaje hariya aya mafaranga yavuye azosubira nabundi baronka kandi yego reka tubandanye n'inkuru igira kabiri itari kure gose n'ivyerekeye ivyo bihano COMESA yafatiye Burundi hari amashirahamwe menshi yo kwisi yose aguma asabira ibihano leta y'u Burundi kugira ishobore kugondozwa irondere umuti urama ku kibazo cy'u Burundi mu kuvugana nabo bitavuga rumwe. Hari ishyirahamwe yitwa Iraq ni urunani rw'abanyaburaya bakurikiranira hafi ibibera mu bihugu vya Afrika yo hagati ryasavye ko ishyirahamwe ry'umwe bwa buraya bworeka gushigikira ibiganiro bitunganya na kano karere bijya biro bibereye Arusha mu gihe vyo bandanye bitunganya uko bisanzwe bimeze uno munsi kuko ataco bimariye abarundi. Iraq igasaba ubumwe bwa buraya kandi gukorana n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kugira butunganye ibiganiro atawe bikumira. Joseph Bitamba ribaza ko ako kamo ka Iraq gashobora kumvirwa mu gihe nk'ibihugu twuba vya Uganda na Tanzania bo kwera inyungu zabo bakuru b'ibihugu byatumye ibiganiro ko byari biteguwe na East Africa ibyo biberi Arusha bidashobora gushika ku kintu gikomeye. Ako kamo kashobora kumvirwa muravye ingene ibintu vyagenze nko muri Gambia ucubona neza yuko abantu bo muri Afrika y'uburengerazuba bashoboye gukemura ikibazo cari gikomeye naho nyene CDAO ugacuraba rero East African Community ingene yigenza muri ibi bihe kuvyerekeye Burundi ugacubona ko haraho wibaza uti ntabwo bagomba no kubikora nagahato nizo nyungu uri kuravuga kuko ubiravye kuva mu 2015 nta kintu kiratuma Petero Nkurunziza agenda Arusha. Urumva rero umuntu iyo yananiranye utamufatiye ibihano je nari Burundi igihe ca Buyoya baninze kumufatira ibihano kugira aje kuvugana n'abamugwanya rero Petero Nkurunziza ngira ivyo bamufatiye no munsi byose ntibirashikaho bimutuma agenda kuvugana nabo bantu. Rero nibaze ico tumba cose kuko ikibazo cy'u Burundi naho hoba ingwano naho hoba iki bizoherera mu biganiro. Inkoho nta na rimwe izana amahoro. Inkoho iratuma abantu bicara bakavugana. Rero abavuganye atankoho irinze kujamwo je nibaza ko ari byo byoba byiza. Ego Hermes, Iraq yasavye yuko abahagarariye amasezerano y'Arusha bose biti akababo ibihugu byo muri kano karere hari Zambia, hari Afrika y'Epfo, hari igihugu ca Ethiopia, hari ubumwe bwa Afrika, ubumwe bwa Buraya, Itazume za Amerika n'ishiramwe ONU bati bakwiye kuja hamwe bagafata ingingo yo kugondoza Petero Nkurunziza akitaba ibiganiro. Kuri bazo ko bishoboka. Kubganje ayo mashyira hamwe mpuzamakungu ari Iraq, ari European, ari ONU ni bave mu majambo bave mu declaration baje babishe mu ngiro kuko bamaze kuvuga ibintu byinshi ukumva ko abarundi baremye gatoye mugabo kubishira mu ngiro bikagorana. Ama declaration menshi ama raporo menshi ubu abantu barushe n'ama raporo y'amashira hamwe mpuzamakungu nibashire mu ngiro nze babishe mu ngiro kuvuga ko bavuze ati uno munsi twasavye ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bagondoze Nkurunziza
habuze iki kugira ngo bamugondoze biboneke ku mugaragaro. Bitambe yavuze yuko nka buyo yagondojwe n'ibihugu vya kano karere. Ambargo ambargo yego nivyo none iyo ambargo kuva ivyo bifise niyo hari ingufu gusumbangira uri kure na vyogira ingufu cyane gose wayina kabona ati ko Tanzania afata ibihano ko u Rwanda canke n'ibindi bihugu byafata ibihano reka basi nemere inje ku meza y'ibiganiro naho ubundi ho mu gihe batabishize mu ngiro ari amajambo gusa inkuru nziza turamuzi wana byinshi yabati reka tugire igihugu cacu gimeze gutya ubu hageze ko azoba umwami y'u Burundi none bumva ko baba bya bindi bihugu bindi bizogenda gute haravuzwe nk'igihugu ca Afrika y'Epfo gikomeye mu bihugu vyo muri Afrika yuko President Jacob Zuma yarashigikiye Petero Nkurunziza gituma yagumye anana ko yarazi ko ashigikiwe n'igihangange no muri Afrika y'Epfo ntikirongowe na Jacob Zuma uribaza yuko ivyo bizoshobora gutuma n'ivyo bihugu bindi nka Tanzania na Uganda biguma bihesha bashobora nabo nyine gufata ingingo yo kugira yo gutamushigikira turabe neza yuko ubu Tanzania vuze Uganda ivyo bihugu biri byonyene gusa turetse uyu mafoza twaranze Afrika y'Epfo ari mushasha mu barongo ibihugu vya muri Afrika. Tanzania yafise inyungu zikomeye ku Burundi. Tanzania yafise inyungu zikomeye kuri Nkurunziza. Tibutse ko tuje mu zambu kahise umugabo mu Harisendede wari mu Tanzania niwe ntuze ya Tanzania bafasha kugira ngo batere Burundi. Ni naco ituma nazo n'amasezerano yabereye Arusha. Ikora vyivuga. Hanyuma Buganda nabwo nyene kubera Museveni twagiye cy'u Burundi cy'u Buganda kuva 1986 nawe urabona ko inyungu ziwe yobana atwara nawe nyene afite inyungu vyotuma Tanzania no Buganda bashikira Nkurunziza kugira ngo za nyungu afise muri buka twavuze ngawe ikanda cyahera afite amakaye ya Buganda twavuze biya byose birafise intuze ya nova gute birafise imvo bituma Tanzania no Buganda bavuga ati hari inyungu basangiye na Petero Nkurunziza niko ushatse kuvuga si inyungu Tanzania si inyungu zayo ntuze Buganda si inyungu zayo kuri Nkurunziza bavuga ati reka tumureke basi abandanye twari ico gihugu za nyungu zacu ni haza mushasha ntazovuga ati Tanzania dufite ibi Buganda dufite Yego bitambo bavuze yuko bashaka ibihugu byo mu kano karere cyane bihano rubiye n'u Burundi ko bafata ambargo bagafata ibihano bikomeye gose mu by'ubutunzi Petero Nkurunziza akemera ariko twararavye mu manama yagiye araba ya Dizabeba ku cicaro ca cishira mu gihugu bwa Afrika yuko haro ibihugu bimwe byamushinga nka Egypte ya Marshal al-Sisi hariho na umwe yazatwara Gambia ya Jame yuko ro bahagurutse bavuga ati ntibikunda nta maprobu irungikwa no bibaza yuko atabandi bohava bamushikira Nkurunziza bagatuma Museveni na Magufuli nabo nyene bahesha babandanya bahesha ko atari bo bonyene bariho abashobora kumushigikira niko bigenda kwisi biva Jame yaragiye mugabo ashobora kuronka ubundi yumva ivyabo ameze nkabo Jame kuri jewe ntiyari umuntu wo kuvuga ngo ni example yarameze nka Nkurunziza si bari cyo kimwe urumva rero amushigikiye ntibitangaje kuko kubera abazi ko nawe we bishobora kumushikira kwanza byaramushikiye wewe mugabo igikuru ni yuko ibyo bihano byose bishobora gufatwa mu gihe East Africa itumvikanye yose kuko burya ni ibihugu birangana muri iryo shirahamwe ari Uganda buvuze oya ari Tanzania buvuze oya ibindi bikemera urumva biratera ingorane nibaza ko ni Bujumbura barabizi yuko ivyo bihugu bitariko birumvikana ico bikora ubu no munsi ikindi gikuru je nama mvuga ni opposition yacu yama yitaba umuntu yaronse mubabarenda bivuga ubutumire afise manda international East Africa ifise manda ya Union Africaine siyo yiha ubwo burenganzira bwo kuja kuzimya umuriro mu Burundi itabishoboye nibayikureho bashireho abandi
cyo kimwe na Mukapa atabishoboye nahave haza uwundi hari haba kwisi hari abagabo benshi bashobora yashatse gutanga imihoho baramwangira nibaza ko ari imihoho je ndashavurira nabo muri opposition nabo niba bavuga rumwe babe ferme bavuge bati uyu muntu ntabyashoboye amaze imyaka 2 none mu myaka 2 utacurakora we wumva abantu birirwa barapfa nubwo izo nguvu sinayeje bizifise garimezi kuba nkuko bitambaye bivuze ati East Africa yahawe ubwo bubasha bwo gushobora kuja kuzimurira Burundi na nishami y'ubumwe bwa Afrika ndurazi yuko ubumwe bwa buraya nawo ni byabashikiye gushwa n'umusabo bw'abati East Africa ni mwebwe muteze gutorera umuti kibazo cy'u Burundi bibaza yuko byoshoboka ko bashaka kuyikura mu minwe ibiganiro bakabiha ubumwe bwa Afrika sinibaza ko sinarede ifise inguvu cyane gose ko sinarede ego niyo opposition bita ni batavuga ngo na leta bari hanze hariho n'abandi bari mu gihugu hagati abari mu gihugu hagati sinibaza ko nabo bafise inguvu kuko tuvuga ati bari mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakore izo bakora mugabo bari anotage donc bacunzwe abari hanze nabo nta sinaba ngo bafise inguvu nyinshi gusa icyo bokora bogondoza ivyo bihugu biri ngaha niba bafise inguvu mugabo izo nguvu barazifite gushobora kukumva niho hari ikibazo ngaho hantu ivyo bihugu niho hari ikibazo ahantu bagaragaza basi ko ntuze ya Afrika y'Epfo yari yagize uruhara runini akomeye cyane gose muze mu masezerano yarusha uyu mafoza yatwara nze ya Afrika Sud bamutumire basi bagira nze platform nze baje ahantu bambwira ati uburundi bwifasha kuno ni mushasha mugabo arazi ibyabaye by'i Burundi arazi ibyabaye by'i Burundi kandi ushobora gufasha cyane gose akanagondoza Tanzania n'Ubuganda kugira ngo ikibazo cumve kumwe kuko nimba uno munsi Burundi agufise ikibazo ejo ico kibazo cy'u Burundi kizotandukira akarere ka Timo twese usange bibaye ingorane muri Afrika yo mu buseruko itandukire Afrika yose yego reka twizere yuko abana bari bazoshobora kugarura ubwenge bakabona yuko ivyi Burundi vyamaze imyaka 3 hari gusa ibintu byo gushira hama communique niki ko ibintu meze nabi bazoshobora gufata ingingo zibereye kugira umuti w'u Burundi shobora kuboneka vy'ukurinda bashimye rero Joseph Bitamba na Hermes ntibandetse ko namwashoye kwitaba kino gerana mu gashoshkiza ivy'imbiro vyanyu abarundi nawe rero kino kirangiriye ndabashimye mwebwe mwese mwadukurikiranye nongera shimira n'abari mu bw'ivyuma bashoboye gukora ivyishoka byose kugira amasanamu n'amajwi kino kiganiro ashoboye kubashikira naho kuwa gatanu za mu kiganiro kizoba kigira 32